Rwa mahoro hari abantu baririmbye indirimbo hirya no hino mu gihugu basaba nyine icubahiro Petero Nkurunziza ko yobandanya arongoye Burundi. Nivyo je naravyumvise hamwe baririmba babimusaba, nagira ngo menyeshe yuko bajya n'ababimusavye bavuga, harabimusaba bandika, harabimusaba bavuga, hari n'abavyifuza bikaguma mu mutima bakipfuza bati ese yobandanya, ese yoguma ari umukuru w'igihugu, kubera nibisanzwe ko abantu bakunda umuntu. Ariko nagenda kumenyesha yuko hariho n'abatifuza yuko yobandanya ari umukuru w'igihugu. Ivyo nta muntu numwe naho yoba ari umugororotsi gute, nawe bakoze ibintu bingana gute, ashobora gukundwa n'isi yose, ashobora gukundwa n'abantu bose. Uko bimeze rero ntihagire uzoja arumviriza ivyo abantu baririmba. Abantu ivyo abantu baririmba no kuririmba nyene, kandi nawe uzobuza abantu kuririmba no gushikiriza ivyifuzo vyabo. Ni bimwe umunyamabanga mukuru kandi umuvugizi wa leta yavuga yuko abarundi bafise uburenganzira bwo kwidagadura bagashikiriza ico biyumvira atankomanzi. Ivyo rero ntaco bihindura na kimwe. Uti mbega ntibazova mugondoza ni baba benshi, ntaco bihindura na kimwe mu ngingo umukuru w'igihugu yafashe kugeza kuri uno mwanya turiko turavugana, kandi nizera kugeza ku munsi yasezeranye yuko azoshitsa ivyo yasezeranye. Hari ibimenyetso vyinshi bitwereka yuko umukuru w'igihugu ijambo yatanze yaritanze nk'umugabo yihindukiza ku kirago, mugabo atihindukiza ku ijambo. Wenyene mu ijambo yashikirije abarundi igihe twari ko twibuka imyaka 4 irangiye abarundi bitoreye inzego n'indongozi mu 2015, mu gihebana ca 2021 c'iryo jambo yaravuze ati ivyo twakoze ni byinshi mugabo ntitwakoze vyose kuko nta upfa bimaze. Ati abazodukorera mu ngata bazobananye gukora ivyasigaye. Arategekanya wenyene yuko aho bukera mwakuza hari abantu bazomukorera mu ngata bakabandanya ivyasigaye. Aha nyene mu Rumonge inyuma y'iyo ndirimbo wavuze abantu bashobora kuba bayumviye ngaho canka handi, yariko arasozera urumuri rw'amahoro, yaravuze ati urumuri rw'amahoro ruzobandanya rumurikira abarundi, rumurikira amahoro, rumurikira ibikorwa by'iterambere, ruremesha abarundi. Ati najewe mu mwaka uza tuzokwitorera ubundi mukuru w'igihugu azonsubirira, mugabo nzokwama ndamuherekeza muri urumuri rw'amahoro. Yaramaze kumenyesha yuko mu mwaka uza 2020 hazotoga ubundi mukuru w'igihugu azoheza yemera kandi kuzomuherekeza mu rumuri rw'amahoro. Aho rero ntaho kekeranya naho boba 150 kwijana ntibazotuma ahindura ingingo yafashe nk'umugabo kandi akayifata arongowe no gushaka kw'Imana. Ikindi kibazo ca kabiri wabajuti mbega ni habura uwitoza ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD igihugu yogita nazoca bandanya arongora Burundi. Jewe sinzi ingene no kwishura ico kibazo mugabo nawe uravyumva ko bidashoboka. Umugambwe CNDD-FDD nibaza yuko ufise abipfuza kurongora igihugu sinkekeranya ko bahari benshi, abashoboye kurongora igihugu sinkekeranya ko bahari benshi, mugabo abo bose Imana izotora umuntu umwe. Babahaye n'ikibanza Imana ca mbere ikibarongora mu gutora umuntu yashobora kubura uzokwitoza. Ico ntihagire n'urota n'ukirota, ntihagire uciyumvira, nta uzobura azoboneka. Ivyo vyose naho yobura dufate ibintu bidashoboka ko yobura, tworondera mu amenyesha makuru, tworondera mu bakozi b'Imana, tworonderera hirya no hino buko dukora n'abantu benshi, twagiriye ikimaza abantu benshi, nitwoshobora guhebura umuntu numwe. Nitwaburi wacu nituzoburi wanyu, ariko mureme iwacu havutse abagabo bicunja n'ijambo n'abagore b'umutima rugabo bita abakenyera rugamba, ntidushobora kubura umukandida. Turidoraguza kuri ico kibazo nta ngorane nimwe dufise.